Umunsi wahariwe abakenyererarugamba mu mugambwe Cndd-Fdd wahimbajwe ku ncuro igira gatatu kuri uno wa 16 ntwarante ku mugwa mukuru wa politike Igitega ku civugo kigira kiti mukenyererarugamba uruhara rwawe n'intangere mu kugwiza umwimbu uzodushikana mu bihumbi 2040 Uburundi ari igihugu cifashe mu bihumbi 2060 ari igihugu giteye imbere. Ibirori vy'uwo munsi mukuru bikaba vyatangujwe na defile ndende y'abakenyererarugamba bagiwe imbere n'abakenyezi b'indongozi zitandukanye mu gihugu c'u Burundi harimo na Evariste Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Intara nshasha uko ari zitanu zikaba nazo nyene zari zaserukiwe n'abakenyererarugamba bakoze defile ndende n'akanyamuneza kenshi bagenda bigina umunsi wabahariwe mu mugambwe Cndd-Fdd. Hakaba hatanguye intara ya Bujumbura nshasha igizwe n'intara za kera za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza n'igisagara ca Bujumbura. Abo nabo bakaba bari bagiwe imbere n'ubusanzwe arongoye umuhari w'abakenyererarugamba muri iyo ntara. Inyuma y'intara ya Bujumbura hakaba haciye haramukirwa intara ya Buhumuza, iyo nayo ikaba igizwe n'intara za kera za Ruyigi, Muyinga na Cankuzo. Abakenyererarugamba bo mu ntara ya Butanyerera igizwe n'intara za kera za Kirundo, Kayanza na Ngozi nabo nyene bakaba batari batanzwe kwerekana akanyamuneza bafise ku munsi wabahariwe mu mugambwe Cndd-Fdd. Haciye hakurikira intara ya Burunga igizwe n'intara za kera za Rutana, Bururi, Makamba n'igice ca Rumonge. Defile ku rwego rw'abakenyererarugamba ikaba yasozerewe n'intara nshasha ya Gitega igizwe n'intara za kera za Karusi, Mwaro, Gitega hamwe na Muramvya. Iyo defile yamaze umwanya muremure ikaba yaranzwe kandi n'ugwaruka rw'imbonerakure z'abigeme zikomoka muri izo ntara nshasha uko ari zitanu. Ugwaruka rw'abigeme rugizwe n'abana bato bita ibiswi vy'inkona bakaba ari basozereye iyo defile. Inyuma y'intambo z'imigwi itandukanye yafashije kuryosha ivyo birori, haciye hakurikira amajambo y'indongozi zitandukanye yashikirijwe n'usanzwe arongoye umuhari w'abakenyererarugamba mu mugambwe Cndd-Fdd n'umunyabanga mukuru wo mugambwe umukenguzamateka Evariste Ndayishimiye. Abo bose bakaba bagaruka ku ruhara rw'umukenyererarugamba mu kugwiza umwimbu kugira ngo Burundi buzoshike mu 2040 ari igihugu cifashe, mu 2060 ari igihugu giteye imbere. Magaze ngaho uyu munsi nuzuye umunezero n'ivyizigiro ko tugiye kubona Burundi bushasha bidatevye, kubera abakenyererarugamba ari nabo benshi mu gihugu, nkingi z'umuryango, nkingi z'urugo, baraye biyemeje kuvira hasi rimwe kugira ngo bashire mu ngiro imbonakazoza. Tugitangura kuvuga ivy'imbonakazoza, benshi bakunda kuvuga ko imbonakazoza y'umukuru w'igihugu, ntibatahura ko umwe wese afise uruhara kugira ngo dushike ku gihugu cifashe kandi giteye imbere. Nishimikije ivyiyumviro, intererano n'intumbero baraye bihaye, nagiye ndabizeze ntakekeranya ko uyu muhari w'abakenyererarugamba witeguye guhindura amateka ya kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yashimye ko abakenyererarugamba biyemeje kumufasha kurwanya urugamba rw'ubukene. Akaba yanatanze n'impanuro zitandukanye. Urugamba rw'iterambere ntirwigera ruhera. Ushitse kuri iyi ntambwe hari iyindi ntambwe ikurikira. None ndahimbawe cyane yuko
namwe bakenyererarugamba munyemereye yuko mugiye gufata iya mbere. Nagira nsabe n'abandi bakenyezi bari mu yindi migambwe ntibanyankire gukenyerera urugamba rwo kurwanya ubukene. Twese turi kumwe, abari mu mugambwe n'abatari mu mugambwe, reka dufata akanya twige kimwe bita akajede k'urugamba. Akajede k'urugamba kuko ubu tugira rero dufata umwanzuro. Ubwa mbere tubanze tumenye imvo n'imvano y'ubu bukene twebwe tuvuga ngo buturi imbere. Kuko tubonye imvo n'imvano niho duca tubona ingene dukura mu nzira ivyo vyose vyatumye Uburundi kitaba igihugu giteye imbere, kandi cyari igihugu Imana yo nyene yahaye akaranga ko kuba igihugu c'amata n'ubuki. Ingorane ya mbere twagize yabaye iyo kurongorwa n'akavantara. Niyo mvo n'imvano y'ubukene bw'Uburundi. Twatwawe n'umwami tudasangiye imico n'imigenzo, aca dukura ku vyo twahoramwo. Yasanze ducura ubutare tukabukuramwo amasuka, amashoka, imihoro, ibikoresho byose dukeneye. Uwo mwuga wo gucura acarawudukurako, avuga ati muzokoresha ivyo ndabahaye. Twahora twicurira amasuka, duca utangwa gukoresha isuka icuzwe n'akavamahanga. Yasanze mu Burundi tuzi neza yuko iterambere rikomoka ku burimyi n'ubworozi, kuko yasanze dugira amakoperative tukarimira hamwe mu kibiri. Ivyo acarabidukurako, gushika naho mu Burundi tuvuga ngo umukene wa mbere n'umurimyi. Uvuze ko uri umwirimizi bose bagaca bumva ko uri umukene. Mu gihe iwabo hoho uvuze ko naka ari umwirimizi bacamenya ko ari we mutunzi wa mbere. Yaradukundishije gukoresha ivyiwe, duca turaheba ivyacu. Baradukuye ko kwitwa umurundi, kuri karangamuntu badushirirako ngo uri umuhutu uri umututsi. Ndanezerewe cyane ko uno munsi abarundi bamaze kumenya ko ari abarundi, tugize umuryango umwe w'abarundi, tukaba bene Burundi. Gushikaho twese abize bose biraba mu bahutu n'abatutsi, mbere haraba nikumira mu mashure aho bavuga bati ubwoko ubu nibwo bwiga y'amashuri, ubwoko ubu nabwo ntiburimwo. Yatwibagije rero igihugu cyacu, none ubu twaracibutse. Uko butabagura igihugu rero nivyo vyatumye twinjira mu bukene. Twarataye akaranga aho kwiyumvira ko igihugu ari igihugu, atuzanira ijambo ryitwa leta, duca twumva ko leta ari akagwi k'abantu aribo bifatiye itunga ryose ry'igihugu. Kubera ivyo duca rutangura gucanamwo tugwanira iryo tunga akagwi gatoyi kaba kigaruriye. Twarasubiye turigishwa yuko twumva ko tutobaho tudarose imfashanyo, atatweretse ingene tubaho twumva yuko umenga ntivyoshoboka. Iri jambo ry'imfashanyo ni jambo naryo ryaduteye ubunebwe, kuko bamavuga ngo ivya gusa bitera ubwenge buke. Tukibagira yuko muri leta ari ugusukurira bene gihugu atari akazi. Yabaraduhenze bavuga ngo ukora muri leta uba ufise akazi. Nta kazi uba ufise ukora muri leta, uba uri umusuku w'abene gihugu, ni service publique. Twebwe rero tugaca dufata n'umwene gihugu yari yazanye ikori ryotumye twubaka amabarabara, twubaka amashure n'ibitaro, tugaca tuyahembwamwo, hanyuma tugaca twihenda ngo twatanze ikori muri ayo duhembwe. Amahera akava mu kigega akinjira mu mifuka iwacu, tugaca tumuha makeyi, dusubiza mu kigega makeyi. Umudandaza akavuga ngo akeneye isoko ya leta, bagakura amahera mu kigega bakayamuha, hanyuma agatanga ikori bagacamwita umutanga kori wa mbere, mbere tukamuha n'ikidari ngo uwo niwe wa mbere yatanze ikori. Naho kumbe yafashe muri ya mahera y'ikigega niyo yasubijeyo makeyi yatwaye menshi, kubera twayamaze. Wa wundi ya anestesi nijya fashanyo
agaca aza guhimfasha ugaca wandika ngo wungutse ukinjiza mu kigega ugaca uhemba abakozi bagaca bumva ngo bungutse kumbe ni anestesi hageze ku mpera urapfa. Nico gituma rero mutegere neza kuno munsi dukeneye yuko twese twimbura hanyuma dutange amakori n'amatagisi, ayo makori aheze agaruke ateze imbere abenegihugu mu guca amabarabara, mu kubaka ibitaro, kugira amashure, guhemba nabo basukurira abenegihugu. Ivyo vyose bikorwa n'amahera avuye mu mwimbo w'abenegihugu. Uno munsi dutegerezwa guhindura ingendo, twumve neza yuko dutegerezwa kugira umwimbu. Aha mwomenya ko muri ivyo birori n'intumwa z'imigambwe icuditse na Cndd-Fdd zikomoka mu bihugu nka Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Guinea Equatoriale zari zaje nazo nyene kwifadikanya n'abakenyererarugamba mu munsi wabahariwe. Bakaba bari baje bitwaje ubutumwa bw'indongozi z'iyo migambwe. Cndd-Fdd komera.